Turi ku munsi wa gatanu igenekezo rya 29/0 umwaka wa 2021 ikaze inshuti na mwakunzi ba televiziyo Renaissance mu makuru twabateguriye yagizwe na zimwe mu ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yasaba ikigo sense kwicara hamwe n'ibimenyesha makuru vyafatiwe ibihano kugira ngo batore umuti w'ibibazo hagati yavyo n'ubutegetsi. Ivyo bikaba vyahaye icizere abamenyesha makuru muri ano makuru munakurikira uburongo ishirahamwe RSF ku mugabane wa Afrika. Impunzi z'abarundi muri Tanzania zirabandanya gutotezwa, inzego zo mu ntara ya Kigoma zibasaba gutaha zikanabamenyesha ko amakambi babamwo hari mu kugagwa mu minsi ya vuba. Igice c'umuriyaridi niyo mafaranga amaze gukoreshwa mu mugambi wo gufatanya amashirahamwe abiri Sobujeya na Air Burundi. Muri ano makuru umukuru w'ishyirahamwe Ulrike marabitwiganirira ikaze mw'idonido y'ano makuru. Ndasubiye kwaramutsa no kubaha ikaze. Ibimenyesha makuru na leta bitegezwa kumvikana kugira bikorane ku neza y'igihugu. Ico ni icifuzo cashikirijwe na Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu c'u Burundi, yabishikirije ku munsi wa kane aho yari kahura ubwa mbere n'abayobozi bimenyesha makuru. Akaba yasabye ikigo sense kijejwe kugenzura ibimenyesha makuru n'ingene amakuru atangwa mu Burundi ko co kwihuta kikicana n'ibinyamakuru vyafatiwe ibihano kugira ngo batorere inyishu ikibazo kiri hagati yavyo na leta. Ino nkuru na Frank Kaze. Ibinyamakuru n'ingirakamaro mu iterambere ry'igihugu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntiyahengeshanya kuvuga ineza y'ibinyamakuru muri iyo nama. Yahamagariye ibinyamakuru gushigikira ibikorwa vya leta kugira umusaruro ugwire kurusha. Kugira ivyo binyamakuru bigira inguvu zirushije, yasabye ikigo kijeje gucungera ibinyamakuru sense kwicarana vyihuta n'abarongo ibinyamakuru biri mu bihano ngo batorere inyishu ico kibazo kugira bisubire gukora. Ico ndabwiye cyo ndabemereye nuko n'amatate twageze mu kahise duteza kurondera ingene atorerwa umuti. Hariho imenyesha makuru byafatiwe ingingo, ndakubwire sense camuja hamwe mwicarane murabe ingene bitorera umuti tubiheze. Twese tuje kukijya kahise tugaya kahise kacu ivyo twadukora bibi bafate ivyo binyamakuru vyicarane na senese bavuge bati twebwe ubu turafashe inzira yo guteza imbere igihugu twese turi kumwe nta ngora kuko natwe turemeza yuko ibimenyesha makuru birafise ico bikora mu buzima bw'abene gihugu. Ariko ako kamo katewe mu gihe abarongoye ibinyamakuru vyigenga bari mu buhungiro bakaba bafise n'imitahe bakurikirana, abamenyesha makuru barenga 100 nabo nyene bakaba barahunze, abenshi bakaba bagiye kuva mu 2015. Ico gihe bakaba bariko baratotezwa, bamwe bakaba barishwe, abandi babuga irengero, ibinyamakuru navyo bikaba vyarasambuwe n'inzego za leta. Abamenyesha makuru barakeza kamo ku mukuru w'igihugu, ariko kubwa Innocent Muhozi arongoye urwego PEB rukurikirana hafi ibinyamakuru ngo ako kamo kogira ico gashika ko mu gihe ibisabwa kugira ibimenyesha makuru bigira ubwigenge bwite bishizweho. Innocent Muhozi yishura ku bibazo vya Frank Kaze. Ako kamo ni kaba karaba radio na televiziyo z'abarundi, kuko tumenye ko hariho n'iz'abanyamahanga zazugariwe ni BBC na Voice of America. Nikaba karaba ibyo bimenyesha makuru byose twe twibaza ko ari intambwe nziza yotuma abantu bicara bakavugana ibibazo bigatera bikaronka inyishu. Icya kabiri, twebwe baduteye akamo ko kuganira turihuta cyane, turavyemera kuganira kuko nicyo twamye dusaba kuva na kera, kuganira kugira ibibazo bitora inyishu. Murazi neza ko ibibazo ni byinshi dufise. Hari ikibazo cy'umutekano, bamwe muri twebwe bahunze bagira bicwe, abandi bahunze kugira ntibatabwe mu mvuto, abandi bahunze baranatotejwe, n'abari mu gihugu turabona ingene basanzwe ingene babayeho. Ni ngombwa ibyo bibazo tubiganire. Hariho ikibazo bindi, kumenyesha amakuru ntibishobora gusubira kugira uburenganzira mu gihe uburenganzira bw'abandi nabo bose b'abarundi ari societe civile, ari migambwe, ari n'abarundi basanzwe. Murazi ko hari ibihumbi by'abarundi bafunzwe bazira ivyiyumviro byabo, abishwe, abatawuzi irengero ryabo. Abo bose ntitubona neza ingene twebwe tworonka umwe kwidegemvya abandi barundi batagufise. Nico gituma twiyumvira ko ari ngombwa ko ibiganiro bitaba ivy'abamenyesha makuru b'ibinyamakuru byigenga gusa na leta, nabo bandi bose ho biganira kugira ibibazo bitebe bironke inyishu, Uburundi butebe buve ibuzi mu bugaruka ibuntu. Ako kamo katewe n'umukuru w'igihugu umunsi
wahera kuvuga ku munsi wa gatatu hari habonanye intumwa za leta y'u Burundi n'intumwa z'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Mbega aho nimwibaza yuko ako kamo gashobora kuba kagamije gutera kuryohera abo banyaburaya kurusha yuko kuba kavuye ku mutima w'umukuru w'igihugu? Si ukubanezereza, nibaza kubanezereza politike y'ibihugu cyane cyane ibihugu bikenye. Uyoboye igihugu nk'igihugu cy'u Burundi ntushobora kutavugana n'abasanzwe bafasha icyo gihugu mu byerekeye ubutunzi n'ibindi bitari bike. Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya rero niryo rya mbere mu bikorana n'u Burundi ritanga uburyo bwinshi kurusha ibindi byose, kurusha yandi mashirahamwe yose cyangwa ibihugu. Mu gihe rero hariho ibiganiro hagati ya leta n'iryo shirahamwe ry'abanyaburaya naryo riserukira ibihugu bifite amareta hari ibintu bigenderako. Ayo mafaranga batanga atangwa n'ibihugu n'abanyagihugu bari mu bihugu bivuga bati uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro, uburenganzira bwo gushikiriza amakuru, agateka kazina muntu n'ibindi. Bariko baraganira na leta rero kugira bayifashe, banza kuraba ko iyo leta ivyo bintu byubahiriza kugira ntibaze bakore ibiteye kubiri n'ivy'iwabo n'amabwirizwa bagendera ko iwabo. Birimo rero ivyo kuba birimo mugabo nta kibazo coba kiriho mu gihe leta ivyo bintu yote bikavyumva ikamenya ko uko abantu babana ari mu gihugu ari no mu relation internationale hari abantu bagenderako. Ugiye kugira politike, ugiye kuyobora igihugu uteza kumenya ko hari ibintu ugomba kubahiriza mu gihugu cawe no mu migenderanire ugira n'ibindi bihugu mufashanye, kuko hariho ubu isi yitwa ko umuntu wese igihugu cyose kigomba kubahiriza agateka kazina muntu, uburenganzira bwo kumenyesha amakuru, gushikiriza ibyiyumviro, kudatotezwa kurya abarundi batotezwa, kudafunguza ibyiyumviro byawe, kutanyuruzwa, kuticwa n'ibindi. Ibyo rero birashoboka ko ari icyo bivuye ko mugabo icyo biva ko byose mu gihe bishitse kukubahiriza uburenganzira bw'abarundi bwo kuronka amakuru atomoye kandi ari yo nyene n'uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro. Mu gihe ibyo bintu byoba bibonetse aho byoba biciye n'icyo bakibitumye si cyo kibazo. Uko bigenda kose byo kwitirwa leta iramutse bikoze, byo kwitirwa leta ko ari mu byiza yakoze. Itabikoze naho urumva biguma ari kibazo ku gihugu cacu. Arakoze Frank Kaze. Iryo jambo ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo ni intambwe ishimishije mu bijanye no gusubiza ubwigenge abamenyesha makuru mu Burundi. Ishirahamwe mpuzamakungu RSF ribonamwo icizere cinshi muri iryo jambo, ariko rero iryo shirahamwe ribona ko hari vyinshi byo gukora kugira abamenyesha makuru basubire kugira icizere cyo gukora mu bwigenge. Arnaud Froger arongoye RSF ku mugabane wa Afrika ahamagarira leta kubandanya ifata bene izo ngingo zigarukana icizere. Je crois que le nouveau président burundais, au-delà donc de la libération des 4 confrères d'Iwachu et consorts d'Iwachu, au-delà de... Nibaza ko inyuma y'ingingo y'umukuru w'igihugu mushasha yo kurekura abamenyesha amakuru b'ikinyamakuru Iwacu, inyuma y'uko gushaka kurekura ibimenyesha amakuru vyo hanze ngo bitangure gukorera mu Burundi, ikibazo cyo gutunganiriza abamenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru bakorera bigaturirwa ni kibazo nkoramutima, ariko kandi giterezwa gutorerwa inyishu. Ku bamenyesha amakuru barenga 100 bari mu bihungiro, harakwiye kuba ibiganiro cyane cyane n'ibiro by'umukuru w'igihugu kugira haboneke ico tuma bumva ko batekaniwe bagasubira gukorera mu gihugu c'amavukiro mu mahoro n'ubwigenge. Nico kimwe no gutunganiriza ibimenyesha amakuru nkabonesha RPA hamwe na televiziyo Renaissance byasambuwe mu njyane zo mu 2015. Ivyo nivyo bikomeye kandi vyotuma abamenyesha amakuru bose basubira kugira icizere cyo gutaha gukorera mu gihugu cabo. Ariko rero ivyo ntibikwiye kugira ico cizere kibeho. Harakwiye kandi ko ihohoterwa muri rusange rihera. Ivyo bikaba vyoca mu kwigisha inzego z'umutekano hamwe na yamigwi yimbonera kure bakamenya kubahiriza agateka kazina muntu. Ikindi gikomeye nuko ubutungane butigenga eka n'urwego sense rutigenga mu gikorwa cabo. Ukudahana navyo nyene biri mu bigiteye ubwoba mu gihe amabi yose yagiye arakorerwa abamenyesha amakuru atigeze hanwa muri iyi myaka 5 iheze. Aha twofatira nko kuri mugenzi wacu Jean Bigirimana yanyurujwe haraheze imyaka 4
gushika n'ubu akaba atamatohoza yigenga yigezaba. Ivyo rero vyerekana ko hakiri vyinshi vyo gukorwa kugira abamenyesha makuru basubire kugira icizere. Ariko rero ntitworeka gushima iyo ntambwe twari tumaze igihe kinini turindiriye. Ntaco tuma uyu munsi Uburundi buguma buharugwa mu kibanza cy'ijana 60 ku bihugu 180 mu bwigenge bwo kumenyesha makuru, mu gihe igihugu gifise abamenyesha makuru bashobora gukora umwuga mu bwigenge n'ubumenyi. Il n'y a pas de raison que le Burundi reste 160e sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse. C'était un pays dans lequel les journalistes pouvaient exercer de manière relativement libre. Arnaud Froger akaba yaganire na mugenzi wacu Reverien Bazikamwe. Impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania zisabwa gutaha mu gihugu iwabo mu maguru masha. Abajejwe intwaro mu ntara ya Kigoma bamaze iminsi bazunguruka mu makambi y'impunzi babwiriza impunzi ko mu minsi ya vuba nayo makambi zibamwo agiye kugagwa. Abaharanira agateka kazi na muntu mu makambi y'impunzi bakabona ko ako aragatotezo leta ya Tanzania ibandanye ikorera impunzi. Ino nkuru na Thierry Bigirindavyi. Mu rugendo yagize mu makambi y'impunzi z'abarundi ya Nyarugusu na Mutenderi kuri uwa gatatu no kuwa kane, icegera c'urongoye amakambi y'impunzi mu ntara ya Kigoma atera kama impunzi ngo zitahe ibintu bikiri vyiza. Hose agenda arereka impunzi ko atakibanza zigifise muri ico gihugu, akazigabisha ko zitiyandikishije ubu zizokwicuza kuko uwiyandikishije ubu aronka imodoka imutahana agahabwa n'impamba ashitse mu Burundi, ariko atariko bizogenda kutazokwiyandikisha. Iyo mvugo ikaba yateye ubwo impunzi z'abarundi ziri muri ayo makambi. Abavuganye na televiziyo Renaissance bamenyesha ko batinya ko mu minsi iri imbere baba bagiye gutahukanwa ku nguvu n'igihugu ca Tanzania, na burya uwo mutegetsi yabwiye ko ayo makambi agiye kugagwa muri iyi minsi ya vuba. Leopold Sharangabo icegera c'urongoye urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu mu makambi y'impunzi CBDH Vicar akabona ko iyo mvugo y'abategetsi b'igihugu ca Tanzania yerekana ko kibandanya umugambi catanguye wo gutoteza abarundi bagihungiyemwo. Leta ya Tanzania ntigeze hengeshanya kwerekana urwanko ifitiye impunzi z'abarundi, mbere nuko idashaka ko impunzi z'abarundi ziguma ku butaka bwayo kuva muri 2015. Ibyo rero kenshi byagiye birerekanwa n'amajambo yagiye arakoreshwa n'abategetsi b'ico gihugu, akenshi agakurikirwa n'ihohoterwa n'igirirwa nabi ry'impunzi z'abarundi, na cane cane kuvuga nk'ubwicanyi, kunyuruzwa, gutahukanwa ku nguvu, kana yandi mabi nyene menshi yagiye arakorerwa impunzi z'abarundi. Murazi ko hariho n'imbonerakure nyinshi n'abakozi b'iperereza bagiye barazanwa muri ayo makambi kandi bakitwa ko ari impunzi, ariko vy'ukuri baje gufasha abapolisi ba Tanzania cane cane kumenya impunzi zironderwa, mbere n'uburyo bwose bubi bwotuma babatahukana ku nguvu. Ubu rero abategetsi ba Tanzania barabonye ko abarundi badahunguka ku muvuduko bashaka, nico gituma ubona rero basubiye kandi gusubira guhaguruka kugira ngo bahamagarire impunzi gutaha ku nguvu, babatera ubwoba. Leopold Sharangabo agasaba igihugu ca Tanzania kwikubita gashi kuko gutahukana impunzi ku nguvu atari wo muti, kuko zica zisubira zigahunga ata misi haciye. Ico novuga nuko leta ya Tanzania yohagarika ayo mabi iriko irakorera impunzi, ahubwo ikareka impunzi ubwazo zikihitiramwo ico zokora, nimba ari gutaha nimba ari kuguma muri iyo kambi, kuko akenshi iyo babatahukanye ku nguvu benshi muri bo baragaruka mu misi mike. N'amakungu nayo nyene yoba maso agakurikiranira hagufi ibintu biriko birabera mu makambi y'impunzi muri Tanzania kugira ngo umutekano w'impunzi wubahirizwe ntugumuhungabana. Igihugu ca Tanzania njo cakiriye impunzi nyinshi z'abarundi kuva hadutse injyane mu gwimo gw'umwaka wa 2015. Nkuko biri mu biharuro bitangwa n'ishirahamwe HCR, abarundi bashika 1225 nibo bahungiye mu makambi y'impunzi atatu yose ari mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu ca Tanzania, ariyo Nduta, Mutenderi na Nyarugusu. Arakoze Thierry Bigirindavyi. Amakuru twabateguriye arabandanya inyuma ya kano kamo kumuhari inamahoro. Kuva kera indero iva ku ziko. Bavyeyi, urugamba rwo kurwanya ikiza ca coronavirus ruzokomezwa no guhimiriza abo mubana mu nzu yanyu.
nimwigisha abana banyu kubahiriza ingingo zitangwa n'abajejwe amagara y'abantu mubanjije kubereka akarorero keza mu gukurikiza mwebwe nyene amabwirizo nko gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kenshi gashoboka kutegerana n'abandi no kwambara neza agatambara gafuka umunwa n'izuru ako nakamo k'umuhari inamahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano. Mu gisata c'ubutunzi naho ishirahamwe gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Olicom ririyamiriza ivyo gise ubusuma biriko birakogwa mu mugambi wo gufatanya amashirahamwe ya Sobujeya na Air Burundi. Gabriel Rufyiri arongoye Olicom amenyesha ko amahera arenga igice c'umuriyaridi w'amafaranga y'amarundi amaze gusohorwa gusa mu bijanye no kwiga ishigwa mu ngiro y'uwo mugambi, agasaba umukuru w'igihugu guhagarika iryo nyuruzwa ry'amafaranga. Itariki 28 z'ukwezi twaraye turangije kwa Kigarama, murumva yuko haheze hafi ukwezi hafashwe ingingo yuko bivuye mu biro by'umukuru bivuye mu biro by'umushikiranganje wa mbere Guillaume Bunyoni batanga itegeko yuko abasanzwe bariko baratunganya ivyo gushira mu ivyo guhuza Sobujeya na Air Burundi yuko bongera ikiringo. Ico kiringo naco babahaye ni ic'amezi 2. Bamaze kuvuga ivyo abo bantu nyene baciye basaba amafaranga ngo yo gutangura kugira ngo bashobore gushiraho ngo ico bise feuille de route y'ukungene iyo fusion nukuvuga gushira hamwe amashirahamwe abiri yojaho, baca basaba imiliyoni zirenga 190 kugira ngo batangure gukora uyo mugambi. Ayo mafaranga bayasaba bakavuga yuko ategerezwa kuva ibice 50 muri Sobujeya ibindi bice 50 muri Air Burundi, amamiliyoni 190. Ivyo rero twebwe mu ishyirahamwe Olicom tubona yuko ari ibara bariko barondera gusahura iryo shira hamwe. Ikigira kabiri giteye ubwoba nuko mwico gihe nyene mbere ni itariki 15 z'uku kwezi turimo kwa mbere, umushikiranganje w'ubudandaji hamwe n'uwahawe ikikogwa cyo gusuzuma amakonte ya Air Burundi hamwe na Sobujeya bamuhaye amamiliyoni 350 kugira ngo basuzume wahagara iryo shirahamwe ryitwa umengo BCPA niyo ryahawe iyo societe ngo risuzuma ayo makonte rigatwagwa n'umuntu yitwa Ronald Basita. Tubona neza yuko turavye ubu ikontra yasinywe itariki 14 aca yandika ikete ngo bamuha amahera itariki 15 igice cyayo hafi 40% imiliyoni 140. Umuntu gaca yibaza amafaranga ngana gutyo mu mwanya ungana gutyo, biraboneka neza ko ibintu hari abantu bari nyuma yavyo bariko bararondera gusahura aya mashirahamwe kuyatembagaza burundu. Twe nivyo tubona, kandi ivyo bakabigira amategeko aho nyanzwe. Arico gituma dusavye umukuru w'igihugu, turasavye turinginze igihugu nikibandanye gitembagara n'ukuri twese turorera kuko tuzobibazwa turiko turahumanya igihugu. Gabriel Rufyiri arongoye Olicom yaganiriye na mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo. Aha ni naho amakuru twabateguriye agarukiye, tukaba tubashimiye mwebwe mwese mwayakurikiye n'abagenzanje mafashije kuyatororokanya naho butaha.